Ndabaramutse nongera ndabaha ikaze bakuzi ba BTV Burundi mu mwanya w'amakuru mu Kirundi. Mubundire duhere kuri izi ngingo nkuru uziyagize. Urwego rw'intahe yo kumugina rugizwe n'abitorewe n'abenegihugu, nayo urongoye igisata c'amazi muri Regideso Nkurunziza Innocent amenyesha ko hariko hakorwa ibishoboka byose kugira ngo ibice bimwe bimwe byo mu gisagara ca Bujumbura bironka amazi. Bamwe mu bahawe udushimwe mu higanwa Platform Music Award bamenyesha ko ubwo bushimwe bugiye gutuma bakora cyane. Aya n'ayandi ni mu kanya. Ndasubiye kubaha ikaze nkuko nari mpejeje kubibabwira. Urwego rw'intahe yo kumugina rugizwe n'abitorewe n'abenegihugu mu gihe abashinga ntahe batagihuye n'ibihe vya demokarasi. Raymond Prosper niyo nkuru. Urwego rw'intahe yo kumugina abarugize baheruka gutogwa bafise uruhara ntangere kuko ari urwego rw'ubutungane kandi rwitorewe n'abenegihugu. Nago urwego rw'abashinga ntahe ntirukijanye n'ibihe vya demokarasi Uburundi burimwo, bivugwa na Prosper Ntawugwamiye avugira leta y'u Burundi. Wa rwego rw'intahe yo kumugina na wa rwego dusanzwe tuzi ko abashinga ntahe bizokorana gute? Byabona ngo masabe abarenga muhanze mukenguruke ijya ngingo leta yarayifashe, kuko rujya rwego rw'abashinga ntahe niko ku Burundi bubaho rwamyeho, ariko uko amateka y'ibihugu ateraje imbere no kubishira mu ngendo nshasha ya demokarasi. Rujya rwego rw'abashinga ntahe rwarisigaye rukora nk'ico bita société civile mu Gifaransa, no kuvuga abantu badaharanira ivyicaro vya politiki. None mu gihugu rwego leta icivyifatira mu mirika bigarukana bikaja ku murongo ikabitumbereza, rugaca ruba urwego ubuno gwita gucamanza ko ruzofasha mwumva igifu yari cyane narijya abahora arabashinga ntahe kitabujije ko bitoza. Naho kubibaza ko urwego rw'intahe yo kumugina abarugize bo batowe hisunzwe aho begamiye mu vya politike, Niyongere Donavine avugira ubushikiranganje bw'ubutungane arabibeshuza. Umuntu wese akwije amategeko yashaka kwitoza yaragenda kwiyandikisha, hanyuma bakaraba ko sanzitizi, kuko twari dukeneye ko hotorwa abantu bivuga kuri abantu atagasemba bafise mu kibano cyaho bari. Ibibazo vy'abamenyesha makuru n'ivy'abene gihugu bikaba vyishuwe n'abavugizi b'ubushikiranganje n'inzego za leta zitandukanye mu kiganiro baremesheje kuri no wa 30 Nyakanga ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza. Amazi imisi hibonekeza ikena ry'amazi mu makartier yo mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura. Umuyobozi wo mu gisata c'amazi muri Regideso Innocent Nkurunziza amenyesha ko ariko hakorwa ibishoboka byose kugira ibice byo muri ayo makartier habonekemwo amazi. Elvis Munyaneta. Uruhande runini rw'amakartier yo mu manuko bw'igisagara bamaze imisi bakenya amazi. Abanyagihugu twayaze bamenyesha ko bamwe batorohewe kubera bavoma inshuro nyinshi ku munsi, bigatuma n'amahera yo kunguruza ayo mazi aba menshi. Umuyobozi w'igisata kirayi vy'amazi muri Regideso Nkurunziza Innocent aratubwira icatumye iryo bura ry'amazi, akongera ahumuriza ko ibikorwa vyo gusanura biteye kure. Turi mu bikorwa tumazemo imisi 3. Ivyo bikorwa bikabijanye no kuraba kungena bene gihugu muri mu manuko bwa Bujumbura boshobora kuronka amazi ku murindi bahorako canke biyongereje, kuko icuma cya gisanzwe kibaha amazi caratakaje inguvu ku mikorere yacu, tuco tubona yuko kitakibereye ko cyo kuba mu cyo kibanza cacu. Ibikorwa vyo gusanura umuringoti kugira amazi ashobore gushikira bene gihugu vyoroshe. Ibikorwa amango twovuga yuko biri ku musozo.
Ico kibazo c'amazi kikaba cibonekeza no mu bindi bice vy'igisagara ca Bujumbura. Indwara ya cancer yo mwibere ikunda kugwara abakenyezi kandi ntibanayimenye, bivugwa na muganga Jean Dodier Havyarimana arongoye igisata c'igihugu kijeje kurwanya ingwara zidakira. Akaba yabishikirije mu gihe turi mu kwezi kwahariwe ingwara ya cancer. Tumumvirize. Mbere na mbere ngira ngo umuntu yo urufatiro ku biharuro bivugwa ku isi, hanyuma akavuga ngira ngo ni citegererezo cyo bakiri ngamwe kino gihugu cacu. Rero dufatiye ku bivugwa ku isi, kanseri y'ibere ni kanseri imwe mu makanseri abangamiye abakenyezi. Kanseri yo mwibere akenshi igifasha umuntu benshi barayigendana batanabizi kuko iba ikiri kuri stade bita inicity, no kuvuga aho yafatiye. Kenshi irafatira ntuya turingo tuzana amabere y'amabere y'umwana cyangwa igafatira indani mu nyama y'ibere. Mwico gihe iyo uriko urumviriza uri umuntu bizi, urashobora kumva yuko umenga harimo akantu kagatirigwa indani. Mwico gihe umuntu atari umuntu yivuga ngo yariza biza agakoze kakagira amakenga, hari umuntu ari gihe utashobora kubimenya. Ariko uko iminsi igenda irahaca, kuri ibihe bigenda birahaca, bigukaguma kaduga. Ivyo ni ibimenyetso bikwereka yuko umuntu yoja kwisuzumisha hakiri kare. Mugabo kenshi bimaze kumera gutyo, kenshi biba bimaze kugera kure. Twebwe rero ico dukora cyane cyane nyamukuru, kandi baza ko ari no muri rutina y'ivyo twamateho turakora, tukabahimiriza kugira ico bitare mode de vie saine. Ari abantu benshi usanga ashobora kumara n'ukwezi cy'amezi abiri atagize na activité physique nimwe, atagira sport. Ivyo tuvyamizako kuko bidufasha kugira la prévention. Nyuma y'imyaka 10 iterera mw'iterambere ry'igihugu, ibanki CRDB igiye gushigikira ugwaruka biciye mu nkino z'umupira w'amaboko basketball. Pierre Claver aruca mu vyuma. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru cyo kuri wa gatatu gitugutu, Arnaud Rugema yaserukiye ubuyobozi bw'ibanki CRDB yashikirije ivyo yo banki imaze imyaka 10 ifashanya na leta y'u Burundi mu iterambere ry'igihugu. Leta y'u Burundi twarakoranye cyane mu mugambi yayo y'iterambere mu bijanye no guha ingurane abenegihugu kugira babitunganye mu mirimo yabo ya misi yose. Aborozi Jean Paul Manirakiza arongoye ishami rya basket mu Burundi FEBABU yaserutse ku bw'umugambi wa banki ifise yo gushigikira ugwaruka biciye mu nkino, aho hagiye gutangura CRDB Bank Cup mu nkino za basket zizoba mu kwezi kwa Munyonyo. Arashima ukuntu yifatikanije n'uwo mukino w'amaboko mu iterambere ryawo. Niteka numva la communauté ya banki ya CRDB yateye la communauté de basketball mu kuza kwifatanya natwe muri guhimbaza no guha opportunité rya gwaruka ruzoja hamwe. Banki CRDB ituruka mu gihugu kibanyi ca Tanzania, ikaba yashitse mu Burundi mu mwaka wa 2012 iri mu kibanza c'10 n'umutahe w'imiliyaridi 19 n'imiliyoni 500. Uyu munsi ikaba igeze mu kibanza ca gatatu n'umutahe urenga imiliyaridi 40. Bamwe mu bahawe udushimwe twabakoze neza uyu mwaka mu higanwa ryitiriwe Platform Music Award bavuga ko ubwo bushimwe bugiye gutuma bakora cyane. Ange Chersa Nzeyimana. Bamwe mu batahukanye ubushimwe mu higanwa ry'abakoze neza uyu mwaka ryitiriwe Platform Show Music Award barashima, aho twavuga nk'umuhinyanyuzi w'amasanamu Jonela ndetse n'uwaserukiye umuririmbyi Big Fizzo yaronse agashimwe ko umuririmbyi yakoze neza uyu mwaka. Bavuga ko base n'iyindi migambi myinshi bagiye gukora. Team ya Bantu Boy twavyakiriye neza, turamaze gukora cyane, turahora n'ibibazo byinshi bitugora, ariko bino biradutera intege. Ngiye kubandanya nkora cyane, bandanye nkora neza gusumba. Ozira koze umumenyesha makuru yakoze neza uyu mwaka, hamwe n'umwe asanzwe usiga abigeme n'abafasoni Olenga Makeup, nabo nyene baragize ico bavuga kandi ko bagiye gukora cyane. Umunezero kuri je kandi baza ari nka c'est vraiment un honneur kuri je. Iyi ni award ya kabiri ndonse
nta ndaviteze kandi donc binteye kuhaza gukora cyane biza kurusha kandi ndifuza award izindi zizora zirutizime mu zina international donc ibintu baza ko ari nk'intango. Okay, mfite ibintu byinshi nza gukora après award demo. Niteguye neza inshallah Imana gusa ifashe. Iryo higanwa Platform Show Music Award rikaba ribaye ku nshuro ya kabiri kandi rikaba riba uko umwaka utashe. Sheri Sanzimana arakenuye ni inkuru duciye turangiriza ko reka shime mwebwe mwese mwako muradukurikirana shimire bagenzi banje badufashije gutokanya ano makuru shimire kandi no hagarike ari we Khaymo Prosper Khanyuru sino kwibagira abari mu buhinga bw'ivyuma ari we Boris Jules Ingabire hamwe na Jean-Claude Nduwimana ndabasabe kubandanya mukurikirana ibiganiro bya BTV Burundi mugire aho muba mubahwe murakoze.